Hello guys, nibaze ko mumeze neza umerereye hose ndababwira yuko muba murakora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zehot mubikore mubikunda Facebook ni Kelvin Zehot Media muje ko mu liking byose mubikore ntimwibagire gukora subscribe n'umunsi nabazaniye umuntu novuga yuko ariko aragerageza kuduza impano zigiye zitandukanye musanzwe muzi kuri Instagram, Twitter hehe ariwe noneho arabidondora aranabiyereka byose bigende fresh n'umuntu novuga yuko agoye kuboneka mugabo ndibaza muramuzi mwisura yiwe ukuntu yama aza yipresenta ndababwira kuri micro ni Gisando bandaye mukora subscribe guys kandi mwankira umutumire wacu ya bro VP sawa ndashima meze neza ni fresh kabisa ebana gusa ebana umeze bye rero ndashima mwanda washimire ubwami bwa Kelvin Zehot KZ Media kuyitika ndasanzwe kandi shout out to you guys mukora neza abiti ya bose uko mubizi abantu bomwe mu presenter tukenera umuziki w'Uburundi sawa okay chuti ya bose n'umuntu novuga yuko abarika arakora ibintu bigiye bitandukanye ibintu byinshi byo kuduza impano z'u Burundi zigiye zitandukanye chuti ya bose bijye ibintu bavyiyumviye gute kugira ngo bitangure bro anyways natanguye mu Burundi ndakora kuri TV kanaka ntango ndi journalist nkuko natwita mu YouTube ariko gender ya kanali turondera amakuru tugashikiriza amakuru kuri abantu bamenye ivyo batazi kenshi so maze kuva mu Burundi narashitse nga muri Kenya ndicara nk'amezi abiri ndavuga ati ko tazi mko ndakora nakintu muri mu muziki w'Uburundi ndicara ndiyumvira ndahanuza abantu barambwira ati niwicare raba ikintu ukora cyo guma gishira umuziki w'Uburundi muri circulation none itayendara ndatangura kubona shira amakava vuga abaririmbyi mbona ndiko yapasa abareka mbindure nangure kuzonda para ama live menshi n'abastari ego ndabitangura gutyo ngifata inzira sawa okay chuti ya bose mbega uri kuraraba nka wewe turazi yuko ukorera umuziki ndundi nagomba ndakubaza mbega uri kuraraba umuziki ndundi kuri no mwanya kuri wewe ubona ugeze hehe bro sindakishure cyane ahubwo mumejeje gupostinga ubunyene kuri WhatsApp yanjye mvuga ati uziko mu Burundi abantu ugeze ahantu bashimishije bivanye na post umwe mu bantu bakomeye tuzi mu Rwanda yitwa The Cat ajeje kuvuga ati umuziki w'Uburundi ugeze ku rwego runini cyane kurusha mu Rwanda ibaze n'umunyarwanda ariko aje kuvuga ko umuziki w'Uburundi uri ku rwego rudasanzwe kurusha umuziki w'abo mu Rwanda biboneka ko urumva ko ngeze ahantu heza turakora biboneka ko uri kuragira ahantu uri kurashika okay tugenda rero chuti ya bose mbega vyagenze gute kugira ngo amenyane na Dumba reka tuje ngaho gato ya kwanza banze ndamushimira musaza ari wese Dumba my big brother genda mu king Dumba twahuye ntatangura ama live yigeze gupostinga yidoga abaririmbyi b'Abarundi ariko badakoresha Instagram ndamukurikirana inbox ndamubwira bro impamvu twakoresha Instagram kuri update turakora update rero ntubifate ko atari gucigikira umuziki ukora turakunda ivyo ukora turabibona gusa turakwiye kuraba ikintu cuza kiromagara Abarundi cyane kuri Instagram tarampamaye amwe n'ukunakora tangura kumenyana gutyo ama ibintu acamwo ibintu bigoye shout out to him yaranteye intege nka mutoya wiwe kugeza uno mwanya arafasha cyane big up to him arafasha umuziki w'Uburundi nkuko mubibona abiciye ku bantu benshi so n'umuntu mwiza cyane niko navuga ya okay chuti ya bose turiko turaraba n'umuntu akoresha ama interview aba superstar bajye abantu bakoze umuziki ugakundwa bajye abantu novuga ko bacaruko bagakora indirimbo iri hit berki bajye abandi bato na buto bakoresha bro kugira bagera ahantu hashimishije ugerageje kuraba nahaye ijwi cyane abantu bitwa diaspora mu Burundi nitwa umwanya baba kure y'igihugu saba superstar benshi nkoresha ugerageje kuraba urabona amazina atazwi urabona amazina menshi atazwi kamenyekanye kuko ihangire ryanje no gushikana guha umwanya new generation na cyane superstar harimo ba Big Fires basabi n'abandi benshi ariko kugeza no mwanya ntawo turakorana suko tavugana cyane kazinanye so ni strategies okay chuti ya bose mbega uri kuraraba umuziki wo mu Burundi
uri kuragerageza kuraba nabahe baririmbyi kazi wowe ubona ati uba uha ikibanza ca mbere? anyways narishize mu kibanza cy'abaririmbyi kazi muri kino gihe abantu benshi bahita ngo ndi umuntu nkunda abakobwa boys group ndabikunda cyane kuko byari bikuramba umuziki w'Uburundi twarigeze kuba dukora ingroup cy'abaririmbyi kazi benshi n'umunsi turaronse tuko turaba umwanya ni benshi tuko turaba umwanya rero tuvuga ati ngo dukunda tuko turahembama so ni benshi bako bakora neza ni benshi cyane ni benshi hariyo ba Spanish hariyo ba Megi hariyo ba Van Ice hariyo ba Wise la Visto ni benshi cyane so bakomeze bakore cyane kuko umuziki n'umwanya uri kuri bo amaso yacu yose ari kuri bo tubahanza amaso bakora nishaka tutacika imyenda yabo. Okay, ni nshuti ya bose kwanza reka tugaruke imbere gatoya je ngoma ndakwaze akabazo gatoya ngira ati koma ico kintu uco kwiyumvira kwambara mask wagikuye cyaje ni ikibazo benshi bakunze kumbaza ariko reka nje gato en detail ko je nari muri journalisme mfise team yanje nari mfise team y'abantu 15 muri team y'abantu 15 naratanze ivyumviro vyanje barambira ati kora gutya ntuzukore kubera bakumenye ntuzukorere ubustare ntuzukorere amafaranga korera umuziki w'Uburundi ni darapo yanyu so niyo wamaye icyumviro na team yanje abantu bashigikira abantu basupportinga up to now mwana weza kiro bari hose barankuye ahantu bangeza ahandi baracyari mu Burundi cyane muri kumwe hiyo bimeze gute? Ego abantu bose twakoranye twatanguranye bari mu Burundi ndetse n'umwanya barashigikira mwana weza gira cyane. Okay, ngoma ndakubaze kwanza n'inshuti ya bose kuri no mwanya ubona yuko mu Burundi ariko araza ku mwanya wa mbere ariko arakurikiranwa n'abantu benshi kuri Instagram ukuntu kubivanye n'ibikorwa vyiwe ariko arakora bavuga ko ari we muntu ariko arafasha umuziki ndundi mbega kuri wewe nibi nakaye gaciro biha? Jatanguye hasi cyane mbonga abantu babiri abantu batatu umunsi ndashaka kuronka abantu senkani jana so niteka cyane ibintu byose dewe ikintu mukuru mbashaka ni abarundi babone ko dushoboye turekane na WhatsApp Facebook cyane tuze kuri Instagram dukore nshaka umuziki wacu so ndabi agaciro gakomeye cyane ubwo Facebook ndabigera ariko Instagram nayo yagwa iyindi shusho idatanga ishusho ryiza cyane iraguze n'abantu batandukanye kandi bakomeye cyane ndari agaciro cyane. Okay, nshuti ya bose kuri no mwanya yibona kuri ruhagararo mu vyakora kwanza nkuko nabivuze inshuti ya bose si niraba cyane ahubwo arawe ibikorwa vyiwe bikugenda neza abantu benshi barazi nakana kubera inshuti ya bose ni ibikorwa vyiza biriko birigira jewe no kuri si cyane sawa. Okay, mbega kuri wewe nshuti ya bose uri kuraraba keshi ukuntu abajournaliste bo mu Burundi tuje mu bajournaliste naho kugira ngo bivuge ko vyose kubera nawe uri umujournaliste nanje ndi umujournaliste ifuye ko tubivuga ko vyose sawa. Uri kuraraba abajournaliste bo mu Burundi ukuntu bakora ukaraba ukuntu bafasha umuziki ndundi naho gacuraba kuri wewe uri hiyo mu mahanga ukuntu bikora wewe uri kuraraba na ubibona bakora gute mu ncamake? Yaragize amahirwe ndahura na mamedia amwe ngaha nasanze ari abantu biha agaciro cyane bari agaciro n'abantu badakora ibyo byose nasanze bashikira umuziki wabo mu mwanya bikenewe kandi bakabikoranisha mu Burundi twacyafise akantu ko kuvuga ati twikorere nabyo mu journalist mbashaka nkore mbone amafaranga mbone ikintu nzofungura ejo ariko sinumvira cyane umuziki w'u Burundi kandi dukora twumvira umuziki w'u Burundi twari kuba tugeze ku nkambi so bavuga ati imigeri myinshi n'ibyimba imigeri byinshi n'ibyimba so nitugire amamedia menshi aziwe n'umuziki teniko tugira amamedia make aduza umuziki abantu bose bakora baziko bariko barikorera guhagarika ugakora umuziki w'u Burundi muri rusange byo bavyiza amamedia menshi mu Burundi arikorera mu tamaki. Sawa, turumva uratanze impanuro zikomeye cyane ndibaza hari benshi bavyumvise kabisa. Reka kwanza ngira ko ndakubaza u Rwanda uri kuraraba umuziki w'u Rwanda n'umuziki w'u Burundi uravuze yuko mu Rwanda bakubwiye deja yuko u Burundi busigaye buruta umuziki wabo usigaye uruta umuziki w'abanyarwanda mbega bro kuri wewe wavyakiriye gute? Kuri wewe nizahe nguvu zaje muri rya live wamukora imisi yose
kuri wewe? Antuka si vya vuba kuva kera mwaza 2010 2011 umuziki mu Rwanda twarawurucije cyane ku rwego rushimishije baje taking over hari muri 2015 2016 niyo waje kandi gusubira kudutwara umwanya wacu n'umunsi ko turisubira ko waririze ko batawuri ibikenewe ko turakora cyane. Anyways mu Rwanda no mu Burundi ni ikintu kimwe, abantu bamwe baziza dukorera hamwe nkuko badumba babitanguje badikati turakorera hamwe cyane gose ndumva indirimbo arayishigikira amwe indirimbo ndayishigikira one love. Yeah, okay, reka kwanza ngoma ndagusabe kwanza umbwirire abakunzi ba KZ Media ugire ko uha impanuro n'abaririmbyi b'u Burundi ndetse n'abajournaliste b'u Burundi ndetse n'abapromoter b'u Burundi bose baje hamwe kugira ngo turabe yuko muziki ndundi wogira ahantu ushitse. Banze ndabashimira KZ Media kugira ino initiative ni kintu kigoye cyane, imana bayizagiye cyane ku cyumviro. Ikintu nsaba nuko jewe ku munsi ushaka kuronka video 10 bazishigikire abarinzi 10 bashikire amempa azimushobora umuntu sindikirobo. So ni vyiza wewe jewe naka tugiye hamwe twavuga ati tutanguze kino kintu dushigikira abarinzi wacu. Imagine ufashe nka Lambi promoter akavuga ati genda fasha abarinzi 10 nende ngavuga ndifasha abarinzi 10 urundi aravuga ndifasha abarinzi 10 twashigikire twasunike kodera kure dukorere hamwe niba no munsi jewe ndo postinga fizo tuna postinga Saturday ubu postinga Saturday no postinga fizo tuzotuko tugenda muri linye imwe mu rugezo rumwe dukoranisha twese tubishire hamwe kugira ngo dushitse. Okay, ndibaza bavyumvise kandi ndasaba yuko ino interview vraiment yorabwa n'abantu benshi bagiye batandukanye cyane abajournaliste abaririmbyi mwese barabe ibintu twoba twavugiye mu ngaha hari n'impanuro zikomeye cyane ku baririmbyi ndetse n'abapromoter. Ama nshuti ya bose ngira ko ndakwaza akantu kanyuma akabazo kanyuma nshuti ya bose muri wewe nuwahe muntu wifuza gukorana interview kandi ubona yuko bizokugora kumushikira mu Burundi cyane? Mu Burundi nta numwe bose n'abasaza kandi ndabakunda bose nico kimwe. Okay, reka rero tugushimire kwanza nshuti ya bose, turakoranye neza turayaza ibintu byinshi byiza. Ndakubwira ati respect ku ntuze gumuha abaririmbyi b'u Burundi. Ni byiza cyane kubera ko umuziki ndundi rukuragira ahantu ushitse. Reka tugushimire, ndifuza ko bonambirira abakunzi ba KZ Media aho bari hose bampereye babwire yuko bakora subscribe byose babikore cyane utararangiza bavuga ati abafanzi bose umuziki w'Urundi nituje turaraba gusa ama TV yandi turaraba n'ama TV akora cyane ama TV acigikira muri generation kuko nizoguma kuri Fires nizoguma kuri Saturday yakimwe kumenya abandi baririmbyi bakora cyane abandi baririmbyi barataruka bandi benshi. So kinosaba gira subscribe kuri Kevin Zehot KZ Media ndikora neza cyane kandi nawe ndabasaba mukorane shaka atakuvangura tuzogira kuri yaka. Ndagushimiye cyane. Merci sana nshuti ya bose kwanza ndagushimiye nawe sana kuba wanyemereye kunyitaba twakorana kubera ibi n'ibintu bigoye sana ni benshi bigora gukorera kunye dukoze ni benshi bigora mugabo nawe ahubwo ndagusaba n'abigwiza ku baririmbyi ba diaspora ujuragira ego cyane neza zurambwira ntuti bakeneye muri izo diaspora ndoza mbabwira barakeneye kuvuga ikintu bakabura bayivugira right. Sawa, thanks sana nshuti ya bose ndagushimiye sana. Reka rero dusezera abakunzi ba KZ Media ndabwira yuko mwobanda mukora subscribe twari kumwe na nshuti ya bose twayaze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse biri ku muziki ndundi ibintu bimeze fresh ibintu biriko biravugwa cyane. Cyo nababwira baja genda mukore subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zehot, Facebook mugire like share byose mubikore ndababwira yuko moja no kuri Instagram ni nshuti ya bose mwandike nshuti ya bose muce mugira sabone kugira muze murakurikira ibikorwa vyiwe n'umuntu novuga ko ariko arafasha umuziki ndundi novuga ko aragerageza gufasha umuziki ndundi ndababwira ati rero bye bye.